Bakunzi ba Nox TV ndabaramukije nonge ndabaha ikaze muri kiganiro cyo kuno munsi. Rero uno munsi twabateguriye ibintu bidasanzwe aho twabazaniye abashitsi babigeme babiri bari indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana. Rero imbere yuko baza kutwidondora akatubwira amazina yabo, mbanze nsabe umwe ari mu buryo bwanje kugira ngo abanze turagize Imana, yereke Imana ibikorwa vyo tugiye korera muri kino kibanza. Ndaguhaye ikaze. Urakoze kuri Imana, urakoze kuri muri Yesu Kristo, urakoze ko waduhaye impwemu z'abazima tukaba dushika kuri kino kibanza none munota tukiri bazima. Urakoze Yesu Kristo, tugiye gutangura igikorwa, tugiye gutangura ikiganiro kandi gishingiye ku izina ryawe Yesu Kristo. Reka tugitangurane nawe, mbese tugihezanye nawe, ugiye kuduhezagira, mbese uhezage n'abariko baradukurikirana bose, tugize tubiseze mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Muri kano kanya rero ngo mbace ndabaha kaze kugira ngo babanze babidondore mpereye kuri mu buryo bwanje. Ndaguhaye kaze. Murakoze. Ku mazina yanje yitwa Irakoze Rachel, nkaba ndi umunyeshuri, nkaba ndi umuririmbyikazi ari mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Murakoze cyane. Reka cema akaryo n'uri mu bubafu bwanje nawe kugira ngo ashobore kubidondora, ababwire uwo ari we, ababwire n'ibyo akora. Ndaguhaye ikaze. Murakoze. Ku mazina nitwa Irangabiye Belize Farida, nkaba ndi umunyeshuri, nkaba ndi umuririmbyikazi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana no kwitazira. Murakoze cyane. Mwumvise ko turi kumwe n'abaririmbyikazi bakiri bato baririmba indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana kandi bavuze yuko ari abanyeshuri. Reka ce mbaze ndababaze rero muri iki gikorwa cyanyu, mpereye kuri Rachel, kuba uri umuririmbyi urimba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana ukaba uri n'umunyeshure, ico gikorwa kirakorohera gukora ugafatanya kuririmba ugafatanya n'igikorwa cyo kuririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana? Icyo ushobora kwishura ni uko ikintu ugikunda nta mwanya ushobora kukiburira. Ndakunda kuririmba, nkaba nkunda kandi amashuri, byose ndabikunda, kandi byose ndabikunda, ndabironkera umwanya byose. Yego, reka mbaze Belize nawe ingene apanga umwanya wiwe mu gikorwa cyo kuririmba ugaca ufatanya n'amashure. Urazi ko amashure usanga bisaba umwanya muremure kugira ngo ushobore kwitegura, ushobore kwiga, ucumbwira n'ingene ushobora kwifatanya n'icyo gikorwa cyo kuja mu bikorwa vyo kuririmba no gutazira Imana. Novuga ati ntivyoroshe cyane, ariko ikintu cyose iyo ugikunda bisaba ko ushiramo ingoga, ushiramo kwitanga kugira ngo ibyo bintu byose bigende neza. Kuko turabye mu buzima busanzwe kwiga ni vyiza kandi no gukorera Imana ni vyiza. Sigura ngo ndakunda kuririmbira Imana kandi ndakunda kwiga. Umva cyane umwanya nkitanga, byose bikagenda neza. Yego. None igikorwa cyo kuririmba wagitanguye uri umwana canke byakuje mukuze, byagenze gute? Igikorwa cyo kuririmba nagitangiye nsa n'ukuze buke buke, sinari umwana gose, natangiye gukura, ndatangura kuza ndirimba mu ministère, birashika rero ndabikunda cyane cyangwa ndabibamo. Yego. Reka mbaze Rachel nawe atubwire ingene yatanguye kwinjira muri iki gikorwa cyo kuririmba. Watanguye uri umwana canke wavyisanzemwo ukuze? Jewe nabitanguye n'umwana akora ibijyanye n'ibya Sunday school, ibijyanye n'abavyeyi barungikamo abana dimanche mu gitondo. Kenshi nari umurinzi muri eglise nyirakana. Yego, ca ndabikurira nk'uko nyene, ndabikunda ndabigumamo. Ego, mwambwiye ko murimba indirimbo zo gutaza no guhimbaza Imana, kubera iki arivyo mwahisemwo? Ntimuhitemo kuja kuririmba zirya ndirimbo zirya abandi bita ngo ni iz'abisi z'abasani, ariko mwe mugaca muhitamo indirimbo zo guhimbaza no gutazira? Impamvu ni uko cambere nibwo ubuzima nakuriyemwo, ubuzima bwo kuririmba, kandi kuririmba gusa ahubwo no gutazira Imana no kuyihimbaza, nivyo nakuriyemwo. Nawe washaka kutubwira impamvu nawe wahisemo kuja mu mugwi wo guhimbaza no gutazira Imana, ntuhitemo izirya ndirimbo bita ngo ni iz'isi canke z'abasani? Urumva nk'uko nabivuze ubwa mbere,
sinakuze ndirimba, natangiye kuririmba nkuze, bisigura ngo nabishizwemwo n'abagenzi, nahise abagenzi bakijijwe, ariko jewe nari umuyisilamukazi, ariko nahise abagenzi bakijijwe, nkaza ndakunda ukuntu baririmba, kandi ntacyo byantwara, nanje byarashika nkabaririmbamwo, bakantera intege ko mfise ijwi ryiza, ahubwo ntuguma ndagisharitse, ahubwo noririmba nkaririmbira Imana. Umva byaciye bimbamwo, mu nyuma ndakizwa, kandi cambandanya ndirimba kuko arabyumvamo. Ushatse kuvuga ko umuntu umwe wese afise umuhamagaro wiwe akurikira? Yego, novuga ati umuntu wese afise umuhamagaro wiwe, bivanye nuko uhamagarwa nyene, kuko Imana igukeneye ni ngombwa. Yego. Ndabona ko muri abigeme babiri mwavuze ko muri indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana, none muca muririmbira mu mugwi umwe canke umwe wese ariririmbana ukwiwiwe? Turirimbira mu mugwi umwe, kuko mutubona turi hamwe, turirimba turi hamwe, turi babiri. Yego, turi umugwi umwe. Yego, aravuze yuko naho ari babiri bafise umugwi umwe baririmbiramwo. Reka ce mbaza Rachel rero atubwire uwo mugwi baririmbiramwo, kugira ngo n'abandi bose bawumve, abazokenera kuza kwifatanya nabo baze bumve umugwi baririmbiramwo. Umugwi wacu witwa Epic Better Band. Mu kirundi cacu tugura intwari ikomeye yahawe inkomezi mu rugamba. Intwari ikomeye yahawe inkomezi ku rugamba. Mwege rero muri abakobwa b'intwari, mufise inkomezi nyinshi, mukomeye cyane. Ego, reka rero ce ndabaha akaryo kugira ngo muce muturirimbira, n'abandi ndazi ko bafise inyota yo kumva indirimbo zanyu, mumva ingene muririmba. Reka rero ce ndabaha akanya muri kano muce muririmba indirimbo imwe. Abamarayika baguhimbaza, kuko jewe no gushima iy'ibinyabugingo, kwiguhimbaza kuko jewe no gushima kubw'ijambo ryawe Mana rukuri, nanje sinkekeranya kubivuga. Murakoze cyane, ndumva muzi kuririmba neza. Hari akantu rero abazoyumviriza rero yamaze guca muri bwa buhinga, muri bya bikoresho nyene bayihingoye, urumva hoho biba birushirije ngaho gusumba. Yego, hama ino ndirimbo yanyu mwashaka kumbwira ingene yitwa? Indirimbo yacu yitwa Uruwera. Iyo muvuze ngo Uruwera mwamushatse kuvuga iki? Iyo tuvuze Uruwera urumva bisigura ubwiza bw'Imana, ibikorwa by'Imana, n'induka nikora nk'abana b'abantu, ndetse Imana biguma nyene ari ivyera. Yego, ino ndirimbo Berize ni mwege mwayikoranye mwenyene canke murafise wundi yabafashije kugira ngo mushe kuyandika? Turafise uwundi muntu yadufashije ari wenyene kuyandika ino ndirimbo, twebwe twaciye twiririmbira hamwe. Mwavuze ko muri abanyeshure, hama nashaka ndababaze iyi ndirimbo yanyu byaraboroheye kugira ngo mushobore kuja muri studio? Urabona ko muri abanyeshure nta buryo burebure muba mufise, byagenze gute kugira ngo mushobore kugenda muri studio? Dufise abaduserukira, nibo babishizemo uruhara cyane, natwe ni kwa kuyitanga nyene gusa, kwa kuyitanga ku mwanya, ariko iby'uburyo dusaba bidufashamo. Yego, reka cyo tugira ko tubashimira rero n'abo bantu bashe kubafasha kugira ngo indirimbo yanyu ishobore kuja gusohoka. Yego, turabashimiye cyane, Imana ibahezagire cyane. Yego. Hama iyi ndirimbo yanyu yoba yaramaze kuja mu mashusho canke iracari audio gusa? Reka ce mbaza Rachel.
si audio gusa amashusho twarayakoze gusa narasohoka naraja habona. Rero abakunzi banyu uti rero bitege vuba yuko bagiye kubona indirimbo bareke kumva amajwi gusa ariko bacabona n'abayiririmbye. Ego vuba bazobona amashusho babone n'abayiririmbye. Ego hama ubutumwa buri muri no ndirimbo n'ubuhe nk'umuntu ayumvirije ikintu nyamukuru yumvamo ni ikihe mwacase gutanga ubutumwa bumeze gute? Kuvuga ubutumwa buri mu ndirimbo bikuru ni uko abamarayika bahimbaza Imana ndetse n'ibinyabugingo bigahimbaza Imana. Ni kuko ije umwana w'umuntu ahimbaza Imana kandi ari byo naremewe ari cyo gikorwa tuzokora dushitse no mu ijuru. Igikuru ni guhimbaza ubwiza bw'Imana. Reka Cimbaza Berize nawe atubwire ubutumwa buri muri no ndirimbo. Nawe ubyumva cyo kimwe na Hashere? Ndabyumva cyo kimwe. Indirimbo mu bisanzwe si y'umubabaro, y'umunezero, niyo gutazira Imana. Sigura ngo peu importe intuze burimo situation uburimo, ariko guhimbaza Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo tuyihimbaze mu magogwa no mu munezero. Ego umva indirimbo niyo guhimbaza Imana, bisaba ko tuyihimbaza. Ego reka cengira ko ndagusaba kugira ngo ugire akajambo kanyuma ushikiriza abantu bariko baradukurikirana. Akajambo kanyuma no ushikiriza abantu bariko baradukurikirana nuko bodutera intege, ko biri kose bakadutera intege kandi bakanadusengera. Amasengesho yanyu turayakeneye kugira ngo tubandanye urugendo muza murakurikirana n'ibintu byacu kugira ngo bigere kure. Hashere nawe ugira akajambo kanyuma ushikiriza abantu bariko baradukurikirana. Akajambo kanyuma twabwira nuko tubakunda muri Yesu Kristo, tukaba dukeneye amasengesho yabo kuko amasengesho ibintu byose birakunda mu masengesho no kudushigikira. Barabe ibintu byacu babisange ku ma YouTube, ku ma Boomplay, kubera ko iyo babiravye natugiye ibikorwa byacu bishika kure. Bakunzi ba Rinox TV rero cengira ko ndabashimira ko mwafashe kanya mugakurikirana kira kiganiro. Mwumvise yuko ino ndirimbo vuba amashusho yayo muzoyaronswa, muzogomere mukurikirana ibikorwa byacu kugira ngo iyo ndirimbo mushobore kuyibona. Kino kiganiro rero twagiteguriye aho bita mu Muji Bar, aho naho sahandi ni kuri Avenue de l'Amitié muri ville, murumva nyene ko ari mu muji impande ya radio Isanganiro. Rero kaze muri benshi bazobakira neza. Cengira ko ndabasaba kugira ngo muce muja kuri YouTube kandi abatarakora subscribe muce muyikora, muce mugira na share, musangize kino kiganiro n'abandi kugira ngo babandanye bakurikirana bino biganiro bica kuri Rinox TV. Mu kurangiza kino kiganiro cyacu reka mbanze nsabe Berize nawe kugira ngo asenge Imana ayishimire ku mwanya wose tumaze muri kino kibanza. Ndagwaye kaze. Turagushima Mana Data wo wisakaza ubwiza n'icubahiro, wabanye nacu, watanguranye natwe nka Alpha, urangizana natwe nka Omega. None Kristo reka uhezagire umugwi wacu, wongere uhezagire na televiziyo ya Rinox, wongere uhezagire n'abadukurikiranye bose. Icubahiro n'inganji b'ibyaho buri iteka ryose. Amen. Amen.